kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Igitigiri cy'abana bajya ku ishure kiguma ari gito mu Burundi dufatiye ku biharuro bitangwa n'ikigo Istebu. Ku bw'icyo kigo kiraba ibijyanye n'ibiharuro hamwe n'ibijyanye n'ivy'ubutunzi mu gihugu, kimenyesha ko mu mwaka w'ibihumbi 2021 twaraye turangije cyasanze abarundi baba 40% batize. Mbega vyoba biva kuki? Vyotorega umutuhe? Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 22 mu bihumbi 2022 nivyo turabira hamwe. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Abarundi barenga 37% ntibahonyogeje ikirenge mu ishure nk'uko icegeranyo cy'ikigo Istebu cyo mu bihumbi 2021 kibivuga. Ikinyamakuru Burundi Eco kimenyesha ko muri ico cegeranyo handitse kandi ko abarenga gato 40% bagarukiye mu mashure y'intango, abarenga 13% nabo bagarukira mu gice ca mbere c'ishure shingiro, 5% bashika mu gice ca kabiri c'ishure shingiro, mu gihe ababa 2% aribo gusa bageze muri kaminuza. Umurezi Elali Nibizi avuga ko ivyo biterwa cyane cyane n'ubukene buri mu miryango hamwe nuko amashuri usanga adakwije ivyangombwa. Umwana atafunguye ntiyiga, ashoboye gukurikira mu ishuri mu nyuma akakuramo n'ingwara akaca heba. Urumva hariho n'abandi rero babuzwa n'uko babura amashuri, baragenda bakabura ishuri, ugasanga n'ahantu batagira amabati hasakajwe ivyatsi. Muri ino myaka ugasanga abana baricaranye ko abana ntibahema, ugasanga bicara mu ntebe yayo kwicaramwo 2, kwicaramwo 6, kwicaramwo 7, abana bakicara hasi mwivu kubigigira vy'ibiti ku mabuye. Ugasanga rero nk'umuvyeyi abonye umwana we yiga gutyo agaca mukura mu ishuri ati mwananje ngugube muhira ndacu kurakora. Abo bana biga ari benshi umwigisha ntanabashobora, ntashobora no kubigisha. Abana rero baca babihigwa ico yagiye kurondera mu ishuri, indero nziza, indero y'ubwenge, agataha atacazi akaca ahiba ishuri. Urumva ivyo rero bituma vya bitigiri byinshi byinjiye mu ishuri, abana benshi binjiye mu ishuri uko iminsi iza barata ishuri. Mu miryango ikenye cyane abigeme barakoreshwa cyane, ugaca usanga umwigeme ntibamurungika ku ishure kugira ngo afashe umuvyeyi kurera muri umunawe, gutegura utuntu mu rugo, gukora utuntu twose, gutunganya utuntu two mu rugo, bagahamagara umwigeme bakamubuza kuja ku ishuri. Hariho n'igihe umwana atanguye kuba umuyabaga. Umwigeme atanguye kuba umuyabaga aragira ingorane nyinshi leta yibagiye. Umwana arahohoterwa nabo bigana, arahohoterwa n'abigisha n'abarezi, arahohoterwa nabo bahurira mu ibarabara. Gutuma aheba ishure kubera yahohotewe bagiye gitsina, kubera asambanishijwe ku nguvu, kubera yatwaye inda z'imburagihe zitamukundira ko ashobora kubandanya yiga. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba na Television Renaissance, Elali Nibizi asaba abategetsi kudafata minenerwa amashure ya leta ari nayo menshi kubera ko abana babo kenshi usanga biga mu yabikorera utwabo. Elali Nibizi asaba kandi ko ishure ryo kubakwa ivyangombwa byose bibanje gukwira kugira nkiribingwiza murongo. Iyo shure ya leta iyaba yiga mu mwana w'umukuru w'igihugu, ikiga mu mwana w'umushikiranganje, ikigamwo abana b'abakozi ba leta ngo bahembwa na leta, sindababesha. Iyo shure yoba ishure yiteka, yoba ishure yubahiriza iteka ry'umwana uwo ari we wese, akavuga ati kirazira nk'uko umwana wanje aticara hasi mu nzu, aticara mwivu, niyicare mu ntebe. Kandi umwana uwo ari we wese w'umunyagihugu uwo ari we wese niyicare mu ntebe, naronka ikibaho nk'abandi, naronka ibikoresho nk'abandi. Ajye mahera baje gutanga mu mashuri y'abigenga y'abadandaza bakayazana muri ba banyagihugu babahiteka, bakayazana muri ba banyagihugu babahemba bababeshejeho. Abantu bose, abana cyane cyane baronka uburenganzira bumwe kugira ntibaba amacakubiri ntahere mu ishuri. Bari bakwiye ko abana bose b'igihugu biga mu ishuri ya leta. Amashuri ya leta atakwiye bakaja mu mashuri yigenga atatandukanye cyane n'amashuri ya leta. Ibikurikira kandi nuko
leta yo kubahiriza amategeko ajanye no gutunganya indero haba mu gutegekanya haba no mu gushira mu ngiro mu gihe iriko irategura umugambi wo guhindura ikintu mu bushikiranganje ibanze igende ibiyage nabo bijejwe guhimiriza abo biraba abavyeyi abigisha abatwara bo hafi bamwe bazokurikirana ivy'amashuri politike rero itaramuke ive mu itunganywa ry'imigambi y'indero ntibiyumvira ishure kuwa mbere hama kuwa kabiri ngo genda mu ishure amashuri bemeye ko amashuri azoja. Aha rero akaba ari ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 22/0 mu 2022 kigarukiye. Mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko.